impapuro zitandukanye zari zigufitiye akamaro ariko watakaje muri telefone yawe, hagahera umwanya munini utabibona. Urashobora kuba ufise email ariko kandi amafoto yawe washyize ko akaba yarazimanganye kubera yuko watakaje telefone canke ikindi kintu. Umwanya wawe wo gukoresha iyi application igufasha kuronka ifoto watakaje haheze umwanya munini nyagose, ukaba woshobora kuzironka. Ikintu rero gifata umwanya atari mutonya kuko aba ari kila kitu wafuse kongera kikakugarukira, kandi n'ikintu kigusaba yuko uba ufise capacity ya telefone, ubundi amafoto yawe akongera akakugarukira woba warigeze gufuta. Biba byoroshe rero aho winjira mw'iyi application bitwa iRecovery. Ndibaza murayibona. Iyi application rero irashobora kugufasha kugarukana video zawe watakaje haciye igihe kirekire. Ni application ishobora kugusaba ibintu bibiri, ni kuvuga etape ya premium aho ushobora kuriha na etape gratuit. Rero ku nshuro ya mbere wewe ukikonektamwo ukayigura buri ntambuko, uce uheza ufyonde hariya hejuru ukamenyetso ko kugwiza kugira ngo upase à la mode gratuitement. Ni kuvuga rero iyi application ishobora kugufasha. Murabona message zitandukanye zo kuri WhatsApp, zo kuri kamera, zo kuri hose. Ni kuvuga WhatsApp wagiye wifotoza thumbnail, ni kuvuga izo video zirongera zikakugarukira. Ariko ibi ubikore uzi neza yuko telefone yawe ifise inguvu, sino iraza gutakaza capacity, bishobora kuba byo kugora. Niwabona rero yuko ariho izindi udakenewe zitakeneye, biroroshe yuko uca utereshariza iyi application kuba tayifise for nix, hanyuma uheze uze kandi uje kuri ruhande ego ufuta, urebe fishe ziri ruru, urabe kila kitu kugira ngo ufute iziri indesirable, hanyuma usigarane amafoto wewe nyene ushatse. Nisira yuko iyi application nayo nyene ishobora kuba igufashije. Ushobora kuba waratakaje dokima z'akamaro kandi warigeze kuzifuta, ubu canke par erreur abana ugasanga bafuse. Uyu rero niwo mwanya wo kugarukana kila kitu cawe, récupération des photos, des vidéos, kugira ngo ushobore gusubirana byangombwa byawe byose. Rero ndabashimye ndabakengurukire, ukaba uri mushasha ntukekiranye no gukora s'abonner, partage na commentaire. Kubifuza formation ya TikTok na YouTube na Facebook monetisation, karibu mwandike kuri buri video ikibazo ufise kugira ngo ushobore kuba no gufasha. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Uko application igenda ndibaza murayibona kuri premium, sishaka kariho muca muze guca kuri gratuit. Mufyonde ko ngaha anya ni kuvuga uce urindira umwanya mutonya. Nabonye uko nyene byakubira harura amafoto yose nagerageje gufuta ariko aragaruka muri telefone. Merci beaucoup, merci sana, ndabakunda cyane. Naho buta, à la prochaine occasion et alors lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.